umurambo wiwe tuzotora yo tujana. Okay. Utari kurigirisha ntuzi uburyo wakinishijemo. Kandi rero n'ikindi utabizi Keila burya ntumubone kugira ngo arakoze ibyo turyamye arararisoba kijoro cyose. Ndakufoma agenda agenda bukebuke kandi nkanga wewe. Just get out. Ndagenda bukebuke kandi nkanga. Okay? Just get out. Urikura nyiruka ni kunkanga none. Umubwire basi turyamane vimwe byonyine nzoca ndamuheba sinzi usanga kumuja inyuma. Ziba tetwa. Kubera kubiga nzoya none kuba ndi ngaha we bikora bahiki ahubwo Keila ndakubaza burya je nawe turavuka kweki wamfashe nabejo ukankubita. Rega Keila ndakugira ikintu kimwe nubwo turi AMAHASA jewe ndagukuriye. umviriza Keila ndakubwire nejo wundi usubiye kuzana dosiye nk'ijya nzibagira ko tuvukana. Yarankubise acayibona ararenze acayibaza ngo nta bwenge mfise. Okay, kananje ndamwereke yuko ndamukuriye, ndamwereke ko ari je natanguye kuva mu nda ya mama imbere yiwe. Ico nzico nuko Lieve ntari bumureke akora ico ashaka ariko sindamumurekera. Ndaja mu bwe nsanzwe mfatiki. Twedufata kamaster. Wow! Uziko nanje ariyo nkunda. Nukuri? Oh. Ahubwo reka ndayizane twe turifatiye. Nice. Oh. Cheers. Rero uyu munsi kwe kutagiye ku kazi. Uyu munsi nyine nabyekana ubuke. Ubuze bw'isi yose turagira n'umunsi wo kuruhuka.
Okay. Mbe hajya ryasa ryawe kera rihe. Yakubwiye yagiye. Nari ndabizi. Kayla bwije ndamuzi. Kayla imyasa ryanje twarakuranye ndamuzi cyane. Nyine bamuzi nanye. Kayla rero iyo yagiye nimba atahakubwiye je ndahazi. Hano tanyagiye muri siporo. Ni sportif. Ati sport. Reka ndabikubarira neza nimba tuzarutse. Kayla n'umukobwa afise urukundo, ariko kandi n'umukobwa akunda abahungu benshi. What? Ndacabiguha. Kayla ubu munsi ushobora kumubona Niyo, ejo ukamubona Mireille. Kujya uhindura impuzu ku munsi ku munsi niko na Kayla ahindura abahungu ku munsi ku munsi. Nimba atabazana ngaha asa ama guest house menshi abatwaramo. Reka ndaguha nk'akarorero. Wewe kuva mutanguye gukundana mumaze guhura kangahe? Niwe buranyishura twandabizi. Ujya ni mwene wacu ndamuzi. Afise umuhungu bakundana ari hanze. Bameze uko. Kimwe naguhera ko ndakubwiye ati arafise urukundo. Barakundana. Ariko ntikimubuza ko akundana n'abahungu benshi batandukanye. Ndakubwiye nti Kayla umubajije ati Kayla uheruka kuvugana n'uyuhe muhungu? Abanza akakubaza yitwa nde, abahe, ameze gute kugira mutore. Nawe rindira. Ni kubera wowe nyine mubana ngaha mu nzu asohotse umubona nawe usohotse akubona, niyo mpamvu akwibuka. Kayla ubona ni ndangira. Umuhungu amubonye akamushima abajanye nawe. Umuhungu amubonye nubwo uwo muhungu yoba atamukunda ariko akamwemerera bakundana aremera. Yitwaje iki? Amafaranga afise. Rero nawe mbaye ndabikubarira kugira ngo anytime umubonye ariko kumwe n'undi muhungu ntibize bigutungura. Kayla ni umukobwa mubi cyane. Iyo ndamubonye ariko aratambagira mu bahungu mba numva mbabaye. Urazi uwo muhungu yanze ko ntamukunda. Aramukunda gushika no gupfa. Ndanamubariye ibintu ko ndakubarira ntiyovyizera. Nubwo yomwibonera nk'uko ariko aramuca inyuma akamubona ntiyokwemera ko ari we ariko aramuca inyuma. Kandi rero n'ikindi utabizi, Kayla burya ntamubone kugira ngo arakoze. Iyo turyamye ararahisoba kijoro ryose. Kwisoba? Ega we nt'umuntu mubi kugira ngo utore uwo ari we wese ubonye mwibarabara. Hari abakobwa beza ngaha hanze bashobora kugukwira wewe, bagukwiriye apana urya anye. Kandi wewe ufise amafaranga, uri mwiza, nta na kimwe ubuze, Imana yaguhaye byose, ariko ucuza ukundana n'umuntu nka Kayla. Kandi n'abavyeyi bacu baramuvugije baramuzungusha ahantu hose nta na hamwe batageze kugira bamuvuze, ariko vyaranse. Burya nanje ngaha burya turyamana nyene kwihangana nyene kubera nyene tuvukana. Kandi asanzwe afise n'ubundi bumuga. Nyene sinshobora kubivuga kubera nyene ari nyene wacu, ndashobora kukubwira byose kandi ndamwamanje. Sinshobora kubivuga. Uca mubana nabi kandi sindabishaka. Shaka nyene mwandanye mukundana. Nuko ubwo bumuga bufise.
Keri afise umugugayi kandi sinakubwira kubera wowe ntuba mu muryango wacu kandi uramukunda cane nushaka kumwita sishobora kubikubagira. ushobora kumbwira basi ubundi bumuga afise? Ndagusabye shakira imbwira. Afise umugera wa sida. What? Keri, ego wambwiye ibindi byose ushobora kuvyemera mukapana kuvuga ko afise umugera wa sida. Umugera wa sida? Oh la la. Umugera wa sida Keira. Nibaze ko ari brage basi. Ari ubona tuko turakina game. Cyane twanda kubwiza. Umugera Keri? Nawe tukabukebuke. Nibaza ko mbeshe kuko nyamba afise umugera. Muri AMAHASA. Nawe jawe nta mugera wa sida ngwaye, nta mugera wa sida ngwaye. Urabona n'abavyeyi bacu bose nta n'umwe yarwaye umugera wa sida, ahubwo niwo umuteye ntawazi. Abo bahungu nyene agomba agenda kuryamana nabo nibo bawumuteye, ariko ntiwovuga ngo niwamubwira ati muri aba bahungu bose ninde yawuguteye nta n'umwe azi. Jesus. N'ikindi amaze gukorora inda nyinshi z'abo bahungu nyene, kandi yazikorora atazi na nyene. Ahubwo rero nawe nimba mwararyamana basi uzoje kwipimisha. Cyo kumva ko afise umugera ndavyumva. Oya je ntabwo nigeze njyamana nawe kuko je nta mukobwa ashobora kuryamana nawe tutabana ata mariage, kuko nibyo hagiro nihaye. Ahubwo Imana ishimwe kuko iyo umuhungu umuhehesi kukuntu nabona akitwara tuba twararyamanye. Ahubwo Imana iranzi kandi Imana irankunda. Urara Kera yakuye inda kandi sinini yakuye amada menshi. Umugera n'ubundi burofa numvise. Ahubwo rero ni kubera icyo agiye gukundana na Kera umbona je ubona mbaye iki ubwiza ndi nabwo taye ndi nayo ndamusumbya taye cyane nturandaba neza ndaba n'ubwoba ubona mbaye iki mbaye iki ikibazo cyawe ntubona wagiye kubona umuntu agenda n'umugera wa sida akundana n'ibihugu byose ibimayibobo byose abonye mwibarabara agakundana nabyo ari kuyabona. Mwaba mwararyamanye naho biragusha, ariko kumva cyane sinagushaguriye umwanya n'umwanya uzokumva unkeneye uzobe ndahari anytime.
Kelly afise urukundo. Of course, yes. I have love. Reka mbandanye nawe. Sa? Ya, Ndasaba gusubira mu byo byawe. reka mbandanye nawe. Ariko uracamukunda Kay. Umuntu yakuye amada n'ikirenzeko akaba asa umugera. Kelly ndacakeneye ubuzima, ndashaka kubaho neza nitegereje. Je ntahora umuntu afise umugera baredi gusa twibere mu rukundo. Reka ko ndaba nanje mu biso. Aya Bambwira ibyo bishasha mpamagariye. nshaka kuzina ni hatari. Gutese. Ubu nawe habaye. Afise igikomere kinini cyane ku mutima. Urabona Kelly ihasa ryanje. Ari we yumva ngabunza akandinda ibibazo. Niwe yabinteye. Urabona wa muhungu wahamagara aze ngaha kudupangira. Agishika gusa. Naciye ndamukunda. Kutinda ndamwicarikana ndamubwira ko ndamukunda. Ariko Kelly utanga. Atani imisi iheze. Yaciye agenda amubwira amakosa yanje yose. No kumbeshera aranambeshera kugira ngo bikunda mpebe. Kugira nawe bakundane. Ubu tuvugana. Kelly nawe bameze uko. Ubu ndaho ko ndizungurukako. Simboni yondi. Simboni ivyo ndimo. Kelly aranteye agahinda. Kelly niwe yubatse akora ibintu nk'ibyo. Ayashaje nivyo ko mukomera mbere. Beho ari hehe? Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo nawe wimwibarize amaso ku yandi. Wumve ko atari kwemerera. Done Kelly ari. Ari muri shawn. Muhamagare nawe. Kelly. Kelly. Bino hano sha. Dende baza tumusubire. Sawa. So. Kelly. Sawa. Ibitoki ntera uza ngaha ahantu. Sawa mama. Takubona sha urashushe mudupana. Maki. Impamvu ndaguhamagaye. Shaka kubaza ibintu Kelly ngiye nibyo cyane. Ibikakubwiye gakozenya. Agaje nkameza no kumego. Hewe ndakubaza. Icyambere nambe mwebwe muri AMAHASA. Gute mwiyumvira kuba mwobabazanya hagati yanyu muri babiri? Gute? Kelly, gute ushobora gutwara fiancé wihasa ryawe kweli kandi usanzwe ubizi ko bakundanye? Ivyo bisa mwana mpamagariye. Kwazi tugahamagariye. So. Waho. Uwo ni shinzi. Ndumiwe. Uko niko mbaye. Aha ndahabaye nko muri gereza. Akomana yanjye Kelly yawe gutariko. Ko iki yahindutse bigeze hiye. Bosto. Ko naheruka Kelly muri ko murayaga. Mwahavuye mukundana? Mama aramukunze kandi ndamukunze ariko
burya ibyo twayaze nyine mbona umengo ndiko ndamubwira niyo yakara isa nk'uwemerana gusa nyine yaranyemereye mbwaya nawe je ku bwanje nabonye umengo nyene asa n'uwemeranije ariko ndiko nyenda kusinga kugira ngo mbashe kuraba nyene kungene byorangira nishimye. Nivyiza hama ko mbona umengo ariko aca mu nzira zo kurondera uyundi kiniki je ntagira ntiyakwemereye ahubwo rero ngaho ukoreshe effort ntagucike koresha ingufu zose zishoboka mufate umwigumirize mu ntoke kuko Jekeri ndamuzi ukoresheje effort arakwitaho kuko acabona kuri seriye harya kubera mwari yazi rya mbere ashobora kuba atabitahuye neza wowe rero ntugotwe ushobora kumbwira ukungene batanga ubu abifisemo kugira ngo ushobore kumenya ukungene ushobora kugira effort kugira ngo dushobore kuba twohuza nyene jemba mbona umengo aguma ashaka guma avugisha abandi bahungu nyene ari sata sana n'abandi bahungu nyene bikambabaza kubera iyo umuntu afise umusheri urazi nta migenderanire ya cyane asubira kugira n'abandi bahungu. Okay, reka rero abantu hamwe ibyo cyamakuye mu gisagara aho mukeneye care nyinshi reka ngerageze nze ndamuhe care ndabe yuko tushobora kuba twohuza sivyo no? Yeah, of course. Hama boss mbabarire cyane nimba nona kugoye nyene nico nenda guhamagariye narishatse nko kugukebura kugira ngo ndakwereka aho ukomeretse antukana shaka ugira akantu k'agakoraje mu hantu hari ubona ko hari defo Rieve kubera kumeze uko ndetse gute gashe Rieve mu minsi mikeya tumaranye aka kanya urahemutse hemuka mu bijyanye n'iki tenuka cukundana ni hasi ryanje ivyo bintu byakuje wobude n'ibyo bintu babikuye he ure wumvise ibyabo bakubwira ninde yakubesha ibintu nk'ivyo vraiment jewe hasa ryawe tuyaganye ntibisanzwe nk'umubanyi tuba turiko turayaga ibintu vyerekeye ivy'inzu yanyu mpanze nta birenze vrai kubera ko wakinishije umutima wanje niza kumbwira hakiri kare wari kubiki umutima wawe nawe ukinishije gute ubu utari kurigirisha ntuzi uburyo wakinishijemo oya ni umupira ni iki nawe ukinishije gute mu bijanye n'iki ubu rero urabona ko ataco nkimaze mu minsi ngahe tumaranye wamaze guhemuka Rieve mbwiza ukuri kongere kuko urinzi kugira ngo ndabimenye neza sinsubire kwijijanya imitima nshire ko kuko n'ubundi nayo isanzwe ndabizi okay ariko basi nakubwira ukuri uragwa mu kuri kwanje ya ndagushaka kongera kuvyo numvise basi nyene tudaciye kure sivyo ngerageje kuraba inyifato zawe n'ivyo mbona jewe nyene n'amaso iwanje ntumvise ku bantu jewe nyene niboneye sivyo kandi nagerageje kubiraba iminsi itari mike narihoreye kumbure wibaje ngo ndikijuju kumbure wibajije nyene ko ndikamuri mugabo naco bitwaye ngerageje kuraba ingene witwara ingeso zawe nasanze bitaberanye
sa yes nasanze tutaberanye kubw'ivyo urukundo rwanje naruhaye urukwiriye atari wewe. Reve subiza umutima hamwe wiyumvire neza na neza ivyo uriko uravuga. Reve urabe ntuhubuke kuko nguhemuka wibuse ukicuza witonze. Ntaco bitwaye amajambo yawe ntaco ashobora guhindura uriko ntahura nta kintu na kimwe ushobora kumva muri ivyo ntaco nyamara kwicuza urareka nicuza kuko wewe ntaco bizogutwara kandi ntaco bikurabamo urantegera jewe sinkunda ubukobwa bw'ubuhehesi mu buzima bwanje n'ubukobwa bwinshi bwagiye bubabaza umutima wanje kandi wibuke ko nari nakubwiye yuko uyu mwaka wa 2025 ntakeneye gusubira kandi kubabazwa nkuko nababaye. Ubu ngubu ufise ibiguma ku mutima sishaka ko ntoneka. Urukundo rwanje nawe naruhagaritse. Umutima wanje w'urukundo nawuhaye uwukwiriye. Ndibaza urantahura. Reve indwi zibiri tumaranye ubu uramaze kubona ko ufise amakosa arengeye yaho utashobora kunyihanganira cenga umpanure hama tubandanye. Nanje si jewe n'amakosa yawe n'ubuhehesi bwawe. Umutima wanje sishaka kubabara kandi kuko ngerageza ukuntu ntasubira kubabazwa kandi n'uburufa ngo urukundo ngwiki n'ibiki sinkeneye. Urukundo rwanje si amafaranga ngo rugume ruyerera ruja hariya kuriya hariya no rwarashitse aho rwari rutegerezwa gushika kandi baragwakiriye barufashe neza. Ubitahure rero ntukiri mu buzima bwanje. Umutima wanje ntukiriyo narafuse. Reve nukumbwiye sawa ntaco si Kirundi nakubwiye hati. Okay Shaka ndabibwiye mu Gifaransa mu Congereza mu Kilatini mu Giha shaka ndabikubwire gute igeretse ngaho gusa babajwe n'ubwiza bwawe. Allo? Allo? Wavuye hafi uze misha ndaguha muhira. Sawa. Ejo waronka akanya uze muhira misha ndaguha. Ejo uzoca usimba uze ndakubarire muhira. Okay, no hari bipo. Sawa. Sawa. Naam. Urabona rero ikintu gitumye ndaguhamagarira ngaha. Ari umuhungu yaje gupanga ngaha. Uwo muhungu naramukunze kandi cyane. Ndetse nganamuronka bingoye. Ariko
hari hasa ryanje ryitwa Kelly. Naryo rigiye kubona ndamukunze rwose, nawe yisanze yamukunze. Sam, ikintu ushaka gufasha si ikindi, ako je nobura uwo muhungu nkaguma ndamubona. Sam, mufu mbona yapfuye, ubundi wenda kwizeye gukora akazi neza. Ndibaza icyo nashatse kuvuga wacumvise. Yes, nacumvise. Nkorera akazi neza, nanje urwemba sinzi ivyiringira. Yes, kiwo mpunzo musanga canke zomwenda muje mukabenda basangiye. Sam, zotegerezwa kumusanga ngaha, vyose bibiri ngaha. Ikirenze ico, umurambo wiwe tuzotora y'utujana. Okay. Wewe mbona mukobwa uramuhenda mugende mu kabare, maze kujya mu kabare wewe unterefone muhende mutaye mwijoro, ewe ucumbwira aho muciye icenza wereka icyo nikorera. Umviriza Sam. Yes. Ngaha nkagirire ku kibazo, ndaza amasaha ngaha ata muntu n'umwe aba ahari. Wowe uzoze vendredi nko mu masaha 4, nta muntu n'umwe aba ari ngaha, niwe aba ahari wenyine. Igisigaye naco nuko Kelly nzoraba aho ndamutuma, ce dukoresha umwanya hama umurambo wiwe tuwutware mu ntahango. Okay. Sawa, nta kibazo, ndi tayari kubikora. Gusa je ndibaza uranze mu kazi yuko niko na negotiate. Ndabizi. Zona kongera. Okay. Injira haruguruye. Kwikuruka wazi umutima wanje. Kelly, kwiki utashimye kumbwiza ukuri. Kelly, urazi umuntu uri kurakora wowe ugiye kubaho DJ yuko kuzimya biza kugora urabizi. Ariko umva ndakubwira Kelly, ntabyo kubembereza umwanya kubembereza waraheze. Gusa kimwe cyo umenya cyo nemubabara. Gusa ikimbabaje kimwe nuko gusuri kuriya kiza umuriro zo kunanira kuzima.
Wahejeje? gusa icyo ndakubona nk'ikigango cyo nyine ko gusa utazi iyo ugiye guherera n'ujya mu ntwaba mushasha. Wahejeje? Nahejeje. Va mu maso. Sindakuva mu maso je ndagenda bukebuke kandi nkanga wewe. Just get out. Ndagenda bukebuke kandi nkanga. Okay? Just get out! Ariko uranyiruka ni ko nkanga none. Igihe ndaho ni cyo uranyirukanga namwe ndagenda bukebuke kandi nkanga wewe. Alo, umviriza Sam. Gahunda urayibuka? Ejo uzoze hakiri kare nko masayini. Ni hazoba ririye. Ebana shaka umukureho. Sinkeneye kumubona gihema. Ya. Ebana ubinkorere nkuko ndabishaka kandi wenda kwizeye. Namba atari bizoba byagufasha wenda zikora akazi fresh. Umviriza Sam. Riyevi sindamukeneye no maso. Ndashaka unkureho umucafu. Ndamukeneye yapfuye kandi wenda kwizeye bikora neza. Umva kasige karanshisha sikeneye kumva sinkeneye ndabigusabye ubinkorera. Yes. Amafaranga yawe naramaze kuyapangara ahantu. Uhejeje gusa nzotera naguhaye. Okay. Keila. Genda umubwirire utika kumurira musteye. Aya mara nasite. So Ali, uri hehe? Uri ngaho hasi? Nyaruka rero nyaruka unsange ngaho muri sala. Ihute. Ndabikubarira we banzuze. Sawa. Tekana. Sishobora kwiruka nk'imbwa. Sishobora kwiruka nk'imbwa. Kigeni umuhinga. Urukamanza y'u Rwanda. Kandi ndazi ko ngiye gutsinda. Mbeho wumvise ko azoza ryari. Tekana. Umva amahoro. Kiwenda sishobora guhunga urugo n'umugabo. Byose nzobyikorera. Okay. Sishobora ko tekana. Ngiye kubaza. Sibyo.
Rubafu. Sawa. Nashitse abujya mubona ngaha nahandi nahabandanye ncene ngisikari itajame okay. Haijani ni kawaida ya nchi. Mungu ni Mungu wafu. Fuatilia. Okay.